batunze amapikipiki adakwije ibyangombwa nk'ayinjiye atarisha amakori n'amatagisi ya duwane cyane cyane mwebwe muba mu ntara ziri ku rubibe. Ikigo kijejwe gutorokanya amakori n'amatagisi OBR kirabamenyesheje ko cyatunganije isekeza ryo gusuzuma no gutanga ibyangombwa ku mapikipiki yose adakwije ibisabwa kandi batarishe amahadabu. Ico gikorwa kizomara amezi 2 ya Mukakaro na Myandagaro, kikazobera mu ntara za Muyinga, Karusi, Ruyigi, Makamba, Rutana, Rumonge na Cankuzo. Ivyo bikorwa bikazorangurwa hisunzwe ikirangamisi gikurikira. Kuva ku igenekerezo rya mbere gushika kujya 15 Mukakaro hazoba kwandika amapikipiki adakwije ibisabwa. Kuva ku igenekerezo rya 16 gushika kujya 31 Mukakaro hazoba ugutanga inomero ndangamutanga kori NIF ku batazifise biyandikishije no guharura igiciro ayo mapikipiki agezeko kigakogwa n'umuhinga abijejwe. Kuva ku igenekerezo rya mbere gushika kujya 31 Myandagaro hazoba igikorwa cyo kuriha amakori n'amatagisi ya duwane hamwe no gutanga imparati z'ayo mapikipiki. Abafise bene ayo mapikipiki bahamagariwe kwiyandikisha kuri duwane begereye mu ntara zabo canke hazoba hari abakozi baje muri iryo sekeza. Menya neza inyuma y'ico kiringo ikigo OBR kizoca gifata ibihano bitegekanijwe n'amategeko harimwo kuzifata no kuzica amahadabu. Mufise icyo mubaza hamagara ku buntu ku nimero itariha 5 ubusa ubusa ukoresheje umuhoro wari wo wose mu masaha n'iminsi y'akazi. Iyo nimero yashizwe kugira ngo